Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano gatondo canga bakomeje kugenda barana natwe mu misi yose igiye itandukanye. Turabifuriza kuramuka neza, turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Ndetse turanabifuriza ibihe byiza cyane ko reko baratwumviriza muri no mwanya kuri ndomonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende bandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezwe ko ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomacy n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu gatondo ko kwa gatanu, turi kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatatu 2025. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa nyuma yuko yongeye kugaragara mu ruhame rero umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo, nyuma yuko rero yaramaze igihe amagara yiwe atifashe neza, yaraje gusigurira nyene benshi bari bitabye igikorwa kigendanye nyene no gutaha inzu yiwe nyene aherutse kubaka canga se aherutse kuduza, ako yarashimangiye ndetse anavuga byinshi kubigendanye n'ubugwayi bwiwe nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ubu tuvugana yaravuze yuko atanguye kumera neza ndetse n'ijwi giwe ryarasubiye kumera neza, nkuko bigaragara aho yasiguye ko ryari ryaragiye rimeze nk'iryagiye ubu nguru ritanguye kumera neza ku rugero cange ku bice bya 90%. Umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yaramaze igihe ameze nabi canga amerewe nabi kumva z'ubugwayi nkuko bigaragara, ariko kandi yongeye kugaragara ndetse agarukana n'amajambo akomeye cyane, amajambo ateye ubwoba ku buryo benshi basigura yuko bishobora kuzogira ibibazo biremere cyane muri politike y'u Burundi. Yavuze yuko hari abantu bashaka rero ko atagera ku ntego ziwe, ariko asigura yuko yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo abashe nyene kuba yohangana cyangwa se abashe kuba yobishikako. Ni ibikorwa byitabye n'abagumyabanga bagiye batandukanye n'abandi bafatanya bikorwa b'umugambwe n'abandi bagiye batandukanye. Ni ibikorwa kandi byarahagaritse akazi kagiye gatandukanye, haba mu bigo by'amashuri n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri ko gice byarugawe kugira ngo bitabe ibyo bikorwa. Ku ruhande rumwe bamwe bavuga yuko ari ibintu batigeze barishimira kubona ibikorwa bigendanye n'umugambwe bihagarika akazi ndetse n'ibigendanye n'amashuri nkuko byuma bigaragara, mu gihe abanyeshuri bamwe na bamwe bari bafise ibibazo ariko kandi bikaba byarahagaritswe bikigizwaho imbere gatoya. Abanyagihugu bamwe na bamwe baridogera kandi ibyo bikorwa by'umugambwe, ariko kandi abagumyabanga bo bishimira igaruka rya Reverend Ndikuriyo. Ku ruhande rw'imbonera kure nabo hari iyo twavuganye ica igiri yatubwira mu butumwa yaturungukiye, yaravuze yuko baranezerewe cyane kongera kubona uyu munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, mu nyuma y'uko rero nyene hari hamaze igihe bataronka canga se batamenya ibigendanye nyene n'uyu mutegetsi asanzwe arakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Turagaruka kandi ku makuru akomeza kugenda tugeraho nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ubugira kandi n'ubundi President Evariste Ndayishimiye yarongeye kumvikana nyene, yarongeye gukeza Generali Brigadier Maurice Nimburanira akaba arongoye ibitaro bya gisirikare byo mu Kamenge. Ni ku bikorwa by'ubutwari uyakomeje kugenda arangura. Ibi bitaro bya gisirikare biri mu Kamenge n'ubundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara nga mu gisagara ca Bujumbura, ni imwe mu bitaro bikomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, birasanzwe byifashishwa mu kuvura abasoda ndetse n'izindi ngeri zitandukanye. Amakuru avuga yuko kugeza uno mwanya uyu arongoye bino bitaro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamushimira kuba yarabigejeje ku rundi rwego, aho bikomeza kugenda bigaragara yuko urwego yabifashe biriko rero amaze kurukuba inshuro zishika ku 10, ndetse binavugwa yuko mu Burundi hagiye gutangura ibindi bitaro bikomakomeye cyane byo kuvuriramo abasoda. Turagaruka no kubirebana n'ingwani ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo. Mwaramutse neza mwese abadukurikiye n'abatwumviriza muri kano kanya canga muri kano gatondo mwese, reka mbaramutse kandi bahereze ikaze. Niba rugambirije usenga bwa mbere, reka ndagusaba cyane kwanditse sabone ndetse ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu turategura ndetse twashikiriza ko muri rusange. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya mudukurikira ndetse mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kubabana natwe 5 kuri 5. Niba rugambirije ngaha, reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Kaze kuri mwebwe mwese kandi mudukurikira muherereye na cane ku mu karere k'ibiyaga binini, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese ndabahaye ikaze, ndabaye ikaze kwa twumviriza bari mu Burundi, abari mu makayisi hamwe namwe
ku mitumba imwe n'imwe ndetse no mu province amwe namwe mu bisagara bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze, urashobora kubana natwe utanga ibyumviro unyuze ngo muri commentaire. Reka mwese twongere kubana ndetse n'ubundi mbashishikarize kubandanya mwumviriza amakuru azindutse akomeje kugenda aravugwa. Igaruka rya Reverend Ndikuriyo ryongeye kugaruka nyuma y'igihe kirekire cyane, bigaragara yuko amagara yiwe atarameze neza. Amakuru akomeza kugenda atugira akaba yerekana neza yuko uyu Reverend Ndikuriyo yongeye kumvikana n'ubundi aravuga byinshi kubigendanye n'amagara yiwe cyangwa se kubigendanye n'ubuzima bwiwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nyuma yuko uyu mutegetsi ataherukaga kugaragara cange kuboneka, ariko akaba aherutse kongera kugaragara mu bikorwa, biboneka yuko noneho yatanguye kumera neza. Uyu yarasubiriye kuboneka ndetse arabonekana n'ubutwari kandi byamirizwa kandi imakamba nk'uko bigaragara. Ni nyuma y'indwi zitari nke ataboneka kubera imvu z'amagara atari yifashe neza. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yarabonetse imbere y'abantu bari bamurindiriye nyine cyane nk'uko bigaragara. Ibyarabereye n'ubundi mu ntara yiwe y'amavuko ya Makamba ni ubumanuko bw'u Burundi. Umuzo wiwere nyine waratangajwe ku mwanya wa nyuma, witabwa n'abantu benshi cyane, urangwa n'iyugarwa ry'amashuri ndetse n'ihagarara ry'ubuzi bwinshi cyane bwa leta. Ariko kandi ku rundi ruhande ibi birasa naho byaje kugenda biratera benshi impagarara, ariko abandi benshi banatinye ibigendanye no kugaruka kwa Reverend Ndikuriyo nk'uko bigaragara. Niba abamushigikiye rero bashima ukugaruka kwiwe nk'intsinzi, abandi baragaye nyine ukuntu inzego zarakoreshejwe nabi kugira ngo abantu baje kumwakira nk'uko bigaragara. Icyo gihe kuva mu gatondo ka kare ababara barahuza Gitega, Rutana, Makamba yarashwawe n'abarwanyi b'imbonerakure n'abanywanyi b'imbonerakure nk'uko bigaragara, ndetse abangaba barasanzwe ari nk'igisoda kibarizwa muri uyu mugambwe nk'uko bigaragara. Abanywanyi b'umuhari CNDD-FDD nk'uko bigaragara, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi n'ubundi barashira mu ngiro ibyo bategetswe n'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyeshuri ndetse n'abakozi ba leta barasabwe kuva mu mashuri bajya gufashanya n'abandi mu kwakira uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo. Baratubwiye ko ari itegeko ari itegeko ryatanzwe kandi nta wagombaga kwanga kwitaba ibyo bikorwa. Uwabyangaga yagombaga guhabwa ibihano. Byaravuzwe n'umwe rero mu bigisha atarashimye ko twavuga imyidondoro yiwe ku mvo z'umutekano wiwe. Ati umwe rero mu banyeshuri w'imyaka ishika muri 16 nk'uko nabigarutse mu kiganiro cyatambutse, yaragize ati nari mfise ikibazo cy'ibiharuro uyu munsi, ariko umuyobozi yaratubwiye ko kigijwe imbere, kuko rero dutegerezwa kuja kwakira Reverend Ndikuriyo. Sintahura igituma cyangwa ingene y'ibyo ngibyo babiduhatira. Ku rundi ruhande rwabo abayoboke cyangwa abanyamuryango cyangwa abagumyabanga b'uwo munyamabanga mukuru barashigikira ibyabaye. Niteka kumwakira inyuma y'igihe n'ubundi cy'ikigeragezo cyarabaye. Yaratanze byinshi cyane ku gihugu, arakwiriye n'ubundi uko gushigikirwa. Niko rero bivugwa na Dewo, umunywanyi wa CNDD-FDD, yaravuye mu ntara ya Rutana mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Abo bantu bose barakoraniye n'ubundi ku kibuga Ndikuriyo Imakamba, aho rero yarafashe ijambo imbere y'abantu benshi baryohewe no kugaruka kwiwe. Mu majambo yiwe Reverend Ndikuriyo yaravuze ibyo rero yaciyemo igihe yaragwaye, ariko arakoresha imvugo ziyoberanye, imvugo ziremereye cyane. Ati naraciye mu bihe bigoye cyane, naramaze indwi zitatu ndi hagati y'ubuzima n'urupfu, ariko Imana yaranyongereye amahirwe yandi. Ubugwayi bwa Reverend Ndikuriyo ntibwavuzwe ko rumwe mu Burundi, icyakora benshi bemeza neza yuko ari ishano yari yarahawe, ndetse bakanagaragaza neza yuko ibyatumye agwara ari ibintu biteye ubwoba, ndetse bakanavuga yuko n'ubu ngubu batizeye yuko ashobora kuba yarakize neza. Yaravuze kandi ko ibyumviro byamugarukamo nk'indoto igihe yari akigwaye, mu byari bimuhagaritse umutima, harimo rero cyane ukugoranya nyine imbonerakure, intambara muri RDC, ndetse no gutegura igikombe cyitiriwe Petero Nkurunziza umuhise y'amara atwara Burundi.
ndashaka ko rero iki kintu kiba naho rero hoba intambamyi zimeze gute, hari abashaka kubihagarika ariko ntibazobishikako hagati yo gushigikirana no kunegurana nk'uko vyoma bigaragara. Naho rero abayoboke biwe bashima ukugaruka kwiwe, bamwe rero mu basesanguzi mu vyo politike haba nabo twovuganye kuri no monesha kure yacu abone News TV, babona yuko icyo kintu ari ukwerekana ingufu ziharuwe. Umuhinga mu bya politike w'umurundi uruherereye ku mugane w'Uburaya mu gihugu c'Ububirigi avuga ati iyi nzira kandi igamije gusubiza umutima mu nda abayoboke biwe ndetse no kwemeza ko rero gifise ububasha mu bya politike, mu gihe hariho rero ibihuha byavuga ubugoyagoye bwiwe. Undi mu bakurikirana hafi ibera muri politike y'u Burundi aherereye mu gihugu ca Canada, we ntiyariye umunwa mu kuvuga yuko igaruka rya Reverend Kuriyo mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwashakaga kuba bwo mwikiza ari ikindi kintu kigiye kongera kuza nyine kikaza kongera guhangayikisha CNDD-FDD, ndetse yashimangiye yuko ibikomeje kugaragara mu burongozi bukuru bw'igihugu biteye amakenga nyuma yo gushaka kwivugana uyu Reverend Kuriyo, ndetse ngo hakakomeje kugaruka icyuka cyubi cyane cyane hagati y'umunyabanga hagati y'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ahanini bishingiye kubigendanye n'ibitoro. Ngira ngo murazi ingene umukuru w'igihugu c'u Burundi amaze imisi avuga yuko amaze imisi ari karagwana ingwano izigaragara n'izitagaragara, ndetse agaca amarenga yuko hari abashatse kumutembagaza ku butegetsi, ariko kandi gushika ubu ngubu benshi biraboneka yuko dushobora kuzobona ibyashikiye ari General Guillaume Bunyoni ko aribyo bishobora kuzashikira aba bategetsi bakuru nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Aya ni amakuru canga se ni bimwe rero mu bitangazwa n'impuguke mu byo politike arasanzwe akurikiranira hafi ibera mu Burundi ariko yibereye mu gihugu cya Canada. Twaravuganye ku murongo kuri telefone ariko ntibyashimye ko twotangaza amajwi yiwe. Abandi baranegura igaruka kandi ingaruka ibyo bikorwa bigera rero n'ubundi ku buzima bw'abanyagihugu. Umwigisha umwe muri Makamba aranegura ati birateye isoni rwose abanyeshuri barakugwa mu mashuri kubera ibikorwa by'umugambwe, ariko ku ruhande rw'umugambwe bo n'ubundi barishimira kugaruka ko Reverend Kuriyo, dore yuko benshi mu banywanyi b'uyu mugambwe wa CNDD-FDD ari bamwe mu bantu n'ubundi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza ko bafise urukundo ruremere cyane kurenza uburyo rero bashobora kuba bakunda uyu nguyu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya nuko uyu nguyu Evariste Ndayishimiye n'ubundi ari umwe mu bantu basanzwe bumvikana nabo barasigaye barakoresha imvugo ziremereye cyane aho se adatinya abo bafatanyije kurongora igihugu c'u Burundi, aho akunze kugaragara ndetse yumvikana ashimangira avuga yuko ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi bitegerezwa kuba ashobora kuzofata ingingo iremereye cyane yo guhangana n'aba bategetsi yise basesa nkuyoze bashaka yuko Burundi busubira muri kahise nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru agendanye n'amagara ya Reverend Kuriyo nifuza kubasigurira nuko n'ubundi nawe ubwe yaba yaritangarije icyo cyaratumye rero agwara, yongera anamenyesha yuko amagara yiwe nyene ariko arasubira kwifata neza cyane nk'uko bigaragara. Muri iryo jambo yarashikirije nyine abagumyabanga, abaserukira amadini n'amashengero, indongozi n'abandi batumire bari baje mu birori, muri ibyo birori nyine byo kwinjira inzu yiwe yubatse muri zone Gisenyi iruhande y'ikibuga Nkurunziza Press Park Stadium. Uwo munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nk'uko tubibwirwa n'umwe umenyesha makuru bacu bari bitabye icyo gikorwa, yagaragaraga nk'umwe mu bantu batanguye kumera neza cyane bitandukanye nk'uko yigeze kugaragara mu minsi yaheze mu mpera za Ruhuhuma. Yaragaragaye ubona yuko afise agasura keza ndetse n'imbaraga zagarutse. Yaravuze ko ubu ngubu amagara yiwe yasubiriye kumera neza n'ijwi ryasa n'iryari ryaragiye urimeze neza ku bice 90%. Yarabwiye abagumyabanga yuko intandaro y'igwara yamukitse hafi ukwezi kose bwoba ari uburuherero bwinshi kubera ingendo n'ibikorwa rero yagize mu mazone yose agize igihugu c'u Burundi. Muri iryo jambo kandi nyene yarashimiye umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bamubaye hafi bakamufasha n'ubundi cyane bakamusengera muri icyo gihe n'ubundi yaragwaye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga.
nyamara Reverend Ndikuriyo avuze aya majambo cyangwa atangaje ibingibi bigendanye n'ubugwayi bwiwe mu gihe bamwe mu begereye ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje kugenda bashimangira yuko uyu ngo Reverend Ndikuriyo yaba yarazize ibikorwa bigendanye nyene n'ishano yahawe ryo mu bwoko bwa puderi yarahuwebereye mu muduga wiwe nk'uko amakuru yakomezaga kugenda tugera bivuga. Icyakora Imana ishimwe ndetse n'abagumyabanga bongeye kwishimira igaruka ryiwe ndetse no kuba yongeye kumera neza mu Burundi. Kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarongeye gukeza Evariste Ndayishimiye, yarongeye gukeza ndetse no gushimira ku buryo buremere cyane Generali Brigadier Maurice Nimburanira. Uyu nguyu arongoye ibitaro bya gisirikare byo mu Kamenge biri mu gisagara ca Bujumbura ku bikorwa by'ubutwari ariko ararangura. Nyuma y'igihe kinini cyane nibwo twongeye kumviriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari umuntu ashimira, mu gihe abandi yakomeje kugenda abita abasahuzi b'igihugu ko aribo rero batuma igihugu cy'u Burundi kidatera imbere, akavuga yuko baca barajya kugura amaparcelle bakubaka n'amataje mu bihugu byo hanze. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ko uwo muyobozi agejeje rero ku nshuro zirenga 10 ibyo bitaro ugereranyije n'ibyo byavuye nuko bisubu ngubu. Ni mu gihe nk'uko bigaragara nyine muri indwi turiko turasozera kwa gatatu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramutswa ashiribuye ry'urushinge rero ku nyubakwa izovurirwamo abasirikare mu rwego rwo hejuru hamwe n'indongozi nkuru mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo murazi neza yuko inshuro nyinshi mu Burundi iyi ndongozi nkuru z'igihugu cyangwa se undi muntu akomakomeye cyane aca arafatwa n'ingwara ahita nyarukanywa mu bihugu byo hanze canke mu yandi makungu. Ati iyi ndoto twayiroteye nyine hamwe na Dr. Maurice Nimburanira, twaribazaga tuti ibi bitaro ni iby'abasirikare kubera iki abasirikare bajyama kuri koridoro abasivile nabo bari ku bitanda dutegerezwa dukora umutiki cyangwa dutora mutiki. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira izindi ndongozi gusiga izina rero zikarabira akarorero keza kuri Dr. Maurice Nimburanira. Twibutse ko kwigerekerezo rya mbere mu kakaro 2024 imisi mikeya yimitswe ngo rero arongore u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yashinze ku rwego rw'abagenerali nyine Dr. Maurice Nimburanira kubera ibikorwa bidasanzwe arangura. Amakuru akomeza kugenda tugira hashimangira ko uyu mutegetsi Evariste Ndayishimiye yashimagije gutya cyangwa se agaragaza ko ari umwe mu bantu bari ko bararangura ibikorwa byiza gutya. Biboneka yuko hari ibindi ibintu byabyishe inyuma ku buryo mushobora kuzomva mu misiza yarazamuye mu ntera nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hari bamwe bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko batewe n'ubundi batewe iteka no kubona Burundi bwotera imbere, ariko kandi hari abandi batajya bemeranya n'ibikorwa bya Evariste Ndayishimiye bakagaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi bategerezwa cyangwa se bari bakwiye kuba barabera hamwe nyine ibindi bikorwa, cyane cyane ibikorwa bigendanye nyine no kuba ashobora kuba yogeza ku Burundi ku iterambere ryiza, ariko abandi bakavuga yuko adashobora kuba yobishika ko kumva zuko nubwo yagiriza abandi ko baba barasesagura cyangwa se barangiza amatungo y'igihugu nawe yaba ari umwe muri abo bantu nimero ya mbere. Tugaruke mu kanya.